burya rwasa ntashobora gushikana CNDD-FDD naho vyogenda gute kuko basanzwe bafise ivyo bapfa kuva bari mw'ishyamba ko batabivuga mugabo twebwe turabizi rero rwasa FNL na CNDD daye yabikiri FDD baragwanye bonyene hanyuma rwasa bicira abantu benshi baba FDD icyo kintu CNDD FDD harahiyarewa yuko itazopfa ikimurekuriye ahubwo nawe nyene babuze igene bamukuraho baba baramukuyeho ok muragarutse karibu Jite gatoyi 2 secondes musubire mukike kuri micro à gauche. Ok, ayo. Yego neza. Ok, nayo nabwo rero ni rwasa naho adoshikana CNDD-FDD bari bakugwashe bapfuye barwanye mw'ishamba baricira abantu benshi barwanya abatsinda nicyo gituma rero n'ubu babimweretse cyakufa bama bamutwaye ugize umugambwe bakawufuta cyane bakawutwara ni muri iyo nzira rero n'amakungu arazi yuko rwasa ari opozisiyo ikomeye gushika ubu nta yindi opozisiyo barabona ikomeye ihari none niyo navuga nti burya nuze uri ku butegetsi ufise imbugita ufashe ikirindi wenyine imbugita none ko rwasa bamukuye mu bamwacu umugambwe bagize nka kumwe bagiye ubwa mbere bakawuha jake ubu nabo bawuharya wundi rero urumva ko ibyo bintu bigoye rero ikibazo cya rwasa nudari na CNDD-FDD ni ukuri na kominote internationale yatumva yakibona mugabo yabuze aho ibica gushika n'ubu baratanegosiya mugabo ntibiyakunda rero hari ubundi yavuze ati ngo mbe none ngo mwumva navyo sinamwumva ibyo byagiye nibaza se twari twakoresha bluetooth ese burya bluetooth iri twebwe ku ma space ngabo bon ni cyumviro canje yego ubu turabumva rero muyabo kuba bagize ati none ati badufashe ikiyo ku mete internationale nimurabe gushika 2015 burya komite internationale ni yari yafashije rwose yabanda gufasha nawe kuko yuko yemewe uburundi mu kintu cy'akazina muntu nk'aho hariho amamandelegasiyo menshi ntibyari byimonogoze nk'uno munsi rega ko inkuru nziza barajya mugabo bakagira utwo basigaje ariko abubu nabo barakomba n'imbuno bagakomba cyo gituma komite internationale ryati none tugira iki bajya barumvikanye bajyana amasezerano kugira ngo bakore ku bizeye bya bihano bya kodo kotonu ariko ibyo bumvikanye ko leta ikora nta na kimwe bakoze nabo rero baciye bazirira barazirika bajya bati ego ibihano twabikuyeho mugabo akwibije kera nta rufaranga na rumwe tubaha gushika n'ubu nta rufaranga na rumwe ruratangwa yababwire niba mutari mubizi rero batabuze akwibigeze bizoshika naho babura amafaranga yo guhemba abakuzi rero nzira komite internationale turavugana bavuga bati twebwe konzire twatanze niyizi kugira ngo droit de l'homme zubahirizwe none ntibabiko iracitse bariko muvuga muti kugira droit de l'homme zubahirizwe kugira droit de l'homme zubahirizwe muranyumva yego turabumva bari bavuze bati nibyo twumvikanye mukora urabona amasezerano y'arusha baciye banga kuyajyamo byose bica birahagarara nabo baca bagirana udehe ubu bajuwa diplomatikemo bimwe byo hejuru akubwiye yembya gusa nayo ubundi zaransambe akwibigetse baco bazobaha baco babaha gushika n'ubu bahora batunzwe n'andi mafaranga y'abasoja bo muri Somalia bindira baveyo bose rero
uraba kuko ingwane zigiye kuba ingorane mu Burundi n'uburyo yavuze ati ngo abantu bafatira ibigwanisho ni ukuraba ivyo bigwanisho ni bande babifata bizica bande ntibizica abarundi burya rero nure kuza kurwana uja gushyikira abarundi jewe ku bwanje turezwa sombone ziza gukiza umugabo ziza kwica ni ukuri ivyo bintu natwe turabica hirya no hino tukabiraba mugabo ari abanyepolitiki bigwaniye nk'ubu rwasa yofata bagabomana ntuzena meredoniyazo ewe aho ndashaka kuraba iruhande bakibomaniya gukoresha inkweto gukoresha politiki ibyo n'akazi kabo ntiwabimenya nabo kimwe nawe mbonima umuntu yabakijije niko yabarenganije cyane kuko niko yanyiguma yikata kandi agosha wambaye agosha ijwi rica rigaruka rero ngira ndi iyo ni voix idashika ni ukuraba nyuze iyindi voix ducamo natwebwe nk'ubu nyuze n'ibyo dukora n'iyi n'ingwano turiko turagwana namwebwe n'ibi muriko muravuga muriko murakora iyo n'ingwano turiko turagwana nayo ubundi ajya ati reka nice abarundi ntazobashobora abanyagihugu bonyene nimubakoreremwo hanyuma umwe wese aho aherereye burya abanyagihugu baca urubanza ata masasi arinde kuvuga rero nico nobanura n'ukuri. Merci beaucoup. Harakurikira Nyankamugayo yahejeje, harakurikira The Friday Kibo hama Kazane. Hama munyemereye nta wundi dusubira kwakira. Kazane yahejeje ni Remi niyo bamusa dushobore guproteba neza nezo bundi ntumeye umuntu babone ko umuntu y'umuhamutsa baba bampaye. Donc ndasubiriyemo The Friday Kibo Kazane hama Remi. Merci beaucoup. Ndakanje mwiriwe. Niwe rwose mama nagatera kadasanzwe kubona uyu mwana nawe yaduhaye umwanya wiwe mumbabarire manze mpere kuri akantu nagenda twandika ndaca ko hejuru uri mu Burundi muze tuze turamenya gateka abantu bakihaye utishatse kuvuga iki uwo mufasoni yaravuze aho hepfo yarameze nk'ushatse kuduha leso nyinshi rwose ku by'ukuri tujye turaraba icyo umuntu yakoresheje akanya yari yaronse naho hoba hariho teori di kompro zimeze gute hariho umuntu yari umengesheje aracutwara kuri constitutionnel muri 2015 uwo muntu by'ukuri yarerekanye ko ari umushinga ntahe baza ko n'ubu aje ngaha akadusomera leso ziwe twobyumva kuko yaratweretse aho ubuntu bwiwe n'ubushinga ntahe bwiwe bugera hanyuma rero ngiye ikintu mbere uri kubona uyu mushinga ntahe ari hanze urumva ko n'ijwi ryo ryahindutse ishambere novuga nti nk'abarundi bose urakwiye kwigaya kuko ibintu nk'ibi ni nko gukubita mu ruhara rw'umuvyeyi wawe ageze mu zabukuru ibintu biramaramaje mugabo cane cane ku bafise ingingo bafata mu Burundi barakwiye kumaramara barakwiye kuba ashimwe rero intu umushinga ntahe Pierre Claver yavuze ati umunyagihugu icyo umubwiye nishakora akabazo kanje rero ka mbere na kubaho muravye ibintu biba muri iki gihugu naho muri kure ubwa mbere nk'amavideo ibintu bigisha abana ibintu vyanditse ngaha mu gisagara hose aho urenganye handitse ibintu vyuzuye umutima mubi ngo twarabonye ntituzibagira ni babandi sinokubarira ibintu bivugwa rero ivyo bintu mubiravye mubona amaherezo uwavuga ko bitazogenda bitavyaye akarambaraye yoba ariko aratwarira hejuru akabazo ka kabiri umusanze mufise izina rigera kure n'ijwi rigera kure mbega mwoba muri ko egome mbabarire ndakigarutse ko naho mwakivuze mwoba muri ko murakora namwe mu rugamba nyabaki yaba communauté internationale yaba n'abandi mushobora gushikira kugira by'ukuri bumve ibintu biba mu Burundi aho nobaha akarorero muri
mumbabarire n'aba nihenze 2016 canke 17 igisata ca BBC cyangwa BBC African Eye gikora imbekerereza uwo mubara ashoboye kwerekana ibintu bijanye n'ingene urwego rw'igihugu rwitwa iperereza rwamaze abantu rubica rubaca umutwe mu nzu yari mu Kinindo. Nk'ubu ndabaterereye icyiyumviro hari ibintu mperutse kuraba byakozwe n'umugwi w'abanyamakuru bakora inkuru zitwa Forbidden Stories. Mubona gute muregereye bagaheza rero bakabandanya igikorwa cyari cyakozwe na BBC Africa itarateza ubwoba. Hama kandi kabazo nayifise muri ko muraraba darasuhejo ibi bintu byo kumarginaliza abatutsi muri Kongo barabarya abo mu Rwanda ugira gutyo kumva banatukana n'abo mu Burundi atashobahuriye ko byo byaranyobeye ko cyari bikwiye ko nibura nk'umuhutu w'u Burundi yotuse umututsi w'u Burundi ko ngo boba bafise n'icyo bahuriye mugabo biramaramaje kumva umuntu yageresa akageresa umuntu wo mu kindi gihugu icyo bahuriye hanyuma ziri ku nama hari ikintu gikomeye yavuze mubabare nacanditse nishimire y'icanyuma ndahejeje ziri ku nama yavuze ati by'ukuri kubona tuguma tuvuga ngo abazungu jewe na jewe mpora ndavyibaza mpora nibaza abazungu nivyo baguma bafise uko bateguye amapolitike yabo mugabo by'ukuri twihakarura benyene twigaye ko twoba turi abantu badashobotse muti gute umuntu afise nk'imyaka 50 yoba akivumagura abavyeyi kubw'ibibazo yagize mu buzima ivyo yashoboye gushikako n'ivyo atashoboye gushikako abo bazungu bamaze imyaka 50 myinshi bavuye mu Burundi naho boba bafise ukundi kuntu batimura mu buryo butazwi mugabo uburyo bwo kudutegeka no kutubwira isho kuvuga nibaza ko ivyo babitubwiye rero natwe ubwacu twumvikana hanyuma rero 2020 bose barakurikiye amatora umuntu yari ayoboye seni ivyo biramunanira burya ikinyoma rimwe kiragoye gusigura ego byaheze biramunanira araheba aravuga ati by'ukuri ibi bintu yenda babwiye n'iburuyo Friday chagagura bashaka ego ndahejeje none rero ikibazo canje mpora nkunda kuvuga murabona yuko nyakubahwa Mutama abantu mu nzira y'amatora n'ubu baza bafise ibiharuro biyandikiye byo kuri mburuyo kandi bazobidusomera tuzovyemera byongere batwara imyaka n'iyindi umuntu yaravuze ati aba bantu bakwiye ko abantu tubahagurukira numvise inyishu mwatanze ngabo jewe mpora kuvuga iyindi alternative rero mpora kuvuga ubu butegetsi ikintu bushingiyeko mushingiye ku iterabwoba yogora duhure ndetse kita rero baja guhiga abantu banyuruza abantu basabye inyishu ngo mumbwire ko muvyibaza mugabo nterereye iciyumviro jewe nibaza ko aba bantu aribo dukwiye natwe tangura gusubiriza mu ndumane akarorero aho hirya mu Kankuzo hariho umuntu yari yaramaze abantu yitwa n'aba nihenze izina bababarira menga yitwa Angribert Peters ko umuntu bageze ahantu baratekana rero n'abandi abo bakazungu abo bantuze bafise umubiri nk'uyu wacu nibaza ko kubwiyuga ukajya kuri abo le système yubafite murakoze kumpa kanya gira amahoro. Merci beaucoup. Mutama Mbonimpa il veut kubishura d'un coup nta problème. Sinabishura d'un coup. Ego ibyo bikora mu Burundi twese turabibona ariko icyo umuntu ariko akora cyane abantu bariko barakora bimwe umuntu akavugira hejuru twese turwana urugamba rumwe dushaka yuko mu gihugu cy'Uburundi haza amahoro ati none biciye inzira ni nyinshi bamwe bose bafite inzira yabo hariho na twebwe nabo turi kumwe muri sosiyete sivile
turafise inzira ducamwo, nyuma abandi nabo abanyepolitike bafise inzira bacamwo, hanyuma la communauté internationale ifise inzira yayo, ariko twese ko tuwuzdera ikintu kimwe, n'umunyagihugu akaba arondera ikintu kimwe, byose birashoboka. Tubuze gusa nishaka. Rero nk'ubuntu reka ikigo ndakivuge, nk'ubuntu abo tureko urukiza ni abanyagihugu bonyene. Naho biba amatora, babivuze n'ubuheruka barayivye. Mugabo rero muri icyo gihe barayivye nde, none Rwasa ntiyari yatsinze. None yasubiye kugenda mukwije kandi kuri mikro kabiri bitarigaruka. ubwo rero ni naho ibintu byapfiriye, kandi niwe byo kwamaripfira. Rero nabivuze mu mwanya uheze yuko twavuganye n'umuntu ahijya muri icyo komisiyo y'amatora, imbere none mubona muzovyubahiriza ibizokorwa n'abanyagihugu. Uriya tuwe ati gukora hajya ahantu ugakorana n'irya sisiteme batona vyogenda gute. Ati ibyo bakubwiye n'ibyo ukora batuvyase naho kimwe ni ugupfa kandi ni ugupfuba. Urumva yampaye inyishu. Rero urumva ko iby'uburundi bikigoranye, mugabo byose bizova muri twebwe, tugiye turaja hamwe. Urumva abantu bakorera hanze bameze nk'umusimbira hamwe, nama ndabiraba ingene bagira ngo bagiye hamwe ejo bagatandukanye, hirya ejo bagatandukanye, ntacyo kintu basikako. Nico rero kishe Uburundi, kishe abarundi, tutaja hamwe ngo bumvikane ikintu kimwe, ngo bashike ku kintu kimwe. Mugabo tugumye niyumvira ko byose bizokunda, nk'uko twama twivanga bisubiremwo, nta kibi kiza gitsinze neza imyaka yose, kiragera ikibi agihe gitsendwa, kandi kineza gisendwa na rimwe. Niyumvira rero tubirabe, nimuje ku murimo, mwiyumvire, tubandanye dukora, nta mumwe wese mu buryo bwiwe. Iyo niyo nyinshi notanganire kuko nabonye tubaza ari twinshi. Merci beaucoup. Ijambo ni rya Thibaut yashitse kuva kare arihangana cane gose. Thibaut vraiment utubabarire ariho ufata ijambo. Murakoze cyane. Sega kero. Nagira ntabwo ndabashimira cyane ku byo mukora rino naho muri kumwe. Ni ibintu bihambaye cyane, nuko ibyo ndabishima byama biryohera. Hama nongere shime n'umutumire ubona yashoboye kwitaba kamukanyi. Ikibazo nari mfise, hariyo abantu batari bake, harimo n'abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. CNDD-FDD kiza ku butegetsi bari bafite icyizere ko abarundi bagiye kuruhuka, ko abarundi bagiye kubona amahoro, bagiye gutera imbere. Umugabo mu nyuma birahinduka. Ikibazo cyo nari mfise mbaze rushira nawe ngo nimpa ico cyizere yarigeze kuba gifise kuri CNDD-FDD, kuko ndazi ko abazi ko byinshi. Hanyuma mu gihe yarasi ico cyizere, ni yahe sinya ya mbere yatumye ati ico cyizere mu ba CNDD-FDD, akabona yuko ati ibyo baje bavuga atari ibyo basigaye barakora. Hanyuma mu gihe canke abo wewe yarazi yuko batazanywe n'ameza kuva bakiva mu ishamba. Ibyo ntabivuga kubera nzi yuko hari umuhari leta bari mu ishamba, uje numvirije ibyo bakora n'ibyo bariko baragerageza bashaka kubohora igihugu, ibyo batubwira nkabumviriza nk'umumengo ibyo bashaka gukora n'ibyo nifuza. Nkaca mbaza nti ese turashobora gusubira muri cycle vicieux iyi turiko turabona uno munsi, hamwe buramutswe igihugu, hamwe bugifata n'umuheto. Hari akajambo yobatekerera canke ico yoba afise abahanura kugira ngo nitwitange muri ibi nyene, hamwe boramuka bafashe igihugu. Murakoze. Nangwe uti twari twagize icyizere
iryo jambo se bivuze wenyine ahantu kugira yuko n'amatungo n'igihe Ndayishimiye afata ubutegetsi urabona ko baciye hose bakabaza umuntu yomera neza gusumba ni ukuri bose bajya bati twaje Ndayishimiye batanga idosiye imbi bamufise ko na twebwe nuko twavuga nta dosiye mbi twari tumufise ko nta mu maraporo yacu aho havugwa Ndayishimiye ariko haciye amezi 6 bagize evaluation bose n'ubu nivyo bavuga aho ba communauté internationale yataye icyizere ibyo bari biteze nta na kimwe baronse aho rero uti hariho rede tabayo buri mu nzira neza rero nakubwiye yuko umwe wese afite uburyo bwiwe rede tabayo ikora muri buryo bwayo bakabona ariyashika mugabo nkagira nti ntibace mu nzira iza guhitana abanyagihugu uko twabonye naho CNDD-FDD yaje yatashe burya mumenye abanyagihugu basize ubuzima bapfuye barabigene bangana murabona ibyabaye bya bugendana zahe ibyasingwane twebwe ntituyemera n'ukuri rero atacyizere kihari icyizere gisigaye hehe twataye icyizere none hasigaye iki ibiganiro vyase baravyanse none hasigaye iki amatora agize aribwa ntawuza kuvuga ati amatora yibwe urumva rero abantu baracyakomeye mugabo rero ntitwoca twihebura ngo dutane n'akabando ngo tubahebere bakore ibyo bashaka jewe n'ukuri bakiza nari nzi yuko ibintu bigiye guhinduka kandi mu myaka ya mbere namwebwe ndazi ko mwabona yuko umengo bigiye guhinduka ariko ukuri n'akabibi suye kugenda nariko muvuga muti akabi n'akabibi ariko ndavuga nti twese twari twagize icyizere ariko n'amakungu nayo nyene yaranse yataye icyizere rero rede taba ikimwiga ndi mugabo mujyanye haricyo kitembera mwabonye nube amari yakoze na CNDD-FDD nari nugapuro kibugendana naye ingana zafitiye bijya bintu urabona nabyo nyene ko bitahumuriza rero dukuraba iyindi nzira ducamwo mugabo inzira yari yoroshe yariyo y'amatora mugabo nayo yobona yugaye none tuzobigenda gute ni ukuguma twiyumvira abantu biyumvira byose ntituruka n'amakungu yabaza icyo kibazo mugabo urabona abantu bose bafite ubwoba n'amakungu umengo barahise bafite ubwoba ubajije umudipolomasi Bujumbura araje ati reka ibyo bintu tuyumvire hejuru kinya nawe nyene mugabo nk'uko namwe ndabivuga mu buheraheza nta kiri kizotsinda neza mu munsi n'umwe n'ukuri ntitwihebure tubandanye gusa umwe wese ku ruhande rwiwe hanyuma mu matora umwe wese azohimiriza umunyagihugu amubwire ati nayo abanyagihugu bahejeje baraziye bati bari bafise uko bazotora mugabo nuko amatora yiwe icyo kibazo nicyo dukwiye kwiga rero kandi cyagoye gutorera inyishu reka turindire haracyariho umwanya ibi biganiro bagaba muratunganya reka bizotinda bigaha intumbero bamwe bamwe hanyuma n'abarundi bakavyumva ijwi ryagiye yariko avuga ati abarundi bakavyumva abarundi bakavyumva bo barazi ingene bazobigenza baronse umuntu bakurikira hanyuma natwe ntitwihebure tubandanye tubahirize ntitubahire iyo niyo nzira yose izogenda neza mwavuze okay bon si we wenyene yatoye CNDD-FDD canke yari yizeye impinduka kuri bo hariho abantu nka barumata bari batoye dedo hanyuma si mu bandi donc ikibazo ciwe cishuwe hasigaye Kazane Remy hama
pacifique ni nahajwe idara Burundi arafite ikiganiro ejo yashaka kubamenyesha kuko reka tubanze twakire les intervenants donc Kazane Remy hama pacifique good Reno duha abandi nkaca musubira inyuma ngira ngo y'abandi angora ni nkane Mi, y'umwungere. Oui, muranyumva? Ego, We mbanje kubaramutsa ndabashimira umwe wese uruhare yagize kugira ngo urubuga ruboneke. Gusa nagira ndababwire ko nagerageje kumviriza amarodisema y'inyuma bitafuze kandi nagerageje kenshi. Kuko nari maze igihe kinini nari naravuye kuri rezo sosiyo ariko hari umuntu yambwiye ati hari espace ishobora gufasha. Rero ndabashimiye by'imva mutima. Iyo kumviriza uyu musaruro n'ikibazo wari ufise kirahinduka kuko ibyo avuga byose usanga birenteresa kandi usanga umengo ibisasi niko cya kibazo nshaka kumubaza ikintu cy'icyenda na gatatu kugira ngo nagure yavuze ko mu banyagihugu atari bihari ariko je nk'ahantu mvuka bamaze kwitondadaye noventeye baciye batwirira abagabo bose b'abatutsi muri komine hano yaragerageje kubaza abantu bakuze barambaye bati burya twe baratuburira ababanyi kuvuga ati burya murasaza nk'ikibazo ariko kuba abantu bari na bisi bibaza ko hari umuntu yatumuzi none ko avuze ko yari umushoferi wa ndadaye ndumva yegereye sobwibufugihe boba barabaye amakuru y'uko kuba harinjije ubutanga ugerageze kumva abantu bose kuko bavuga Ipokee hao mkatendo munyaruyiki bali yasimepanga mipaka. Kandi n'ukuri gerageze kuraba socialement kwigisha abanyagihugu n'umugambi w'iterambere bifata umwanya kugira ngo umunyagihugu atahure gutema mugenzi we nibaza ko ari inyigisho zifata umwanya muremure yagerageje bishobora ko ariko nareheje kumubaza sosizima ese iby'amipanga bakoresheje bari mugambi byaravuzwe byageze gute nta mico bagomba gushikiriza naco muravuga ku bintu bya severe burya je narigeze kwandika agakomantere sinzi ko yari ateza nete mu bya severe mbaza kuki komine y'Ubutezi batumiyemwo abantu mu bintu mu mahano Uburundi bwabonye severe yandikije hari umuntu nabonye yasubije aravuga ati reka twatikosa tukavuga twakanduza rero ngerageze gutahura je personnellement ibintu Barundi bagira mu gutora inyishu izi canke ziriya gutuma tawudishika nuko twigirana na ene nta muco w'urukundo ni igerageza gukompara u Rwanda n'Uburundi ariko u Rwanda n'Uburundi ugiye kuraba abagiye mw'ishamba b'Abarundi kurwanira agateka kandi zari bifitiyeho kompanyi ntibabigize inzigo bari bafite sibyo abanyarwanda bari mw'ishamba bari bafite bo bibaza ko Abarundi bari mw'ishamba kigihe wishika kw'ijambo reme we Abarundi bari mw'ishamba kigihe umengo inzigo bari bafise yari kuza mu butegetsi yari kuza kuyobora Museveni yari kuza sinzi sohoka amajambo nkoreza kuraza abanyarwanda bari bafite inzigo yuko igihugu kigera hajya kugeza uno munsi uno munsi uravye nta shekuru abatwara shekaraho tuvavye ni edeni rero igerageje kuvuga ko je ndavyumva ndakwiye na jeunesse dose kudwi paraba ese twategerezwa kubahe kuri hehe ivyatubaye ko vyaje kubera kuko hari abantu bica abantu mu bwoko bw'abatutsi hari abantu bica abantu mu bwoko bw'abahutu abo bantu bagerageza kurondera abantu baje mu kigitabo ugasanga hari umuntu w'umuyinuka ariko bwana aho buri muntu ishikiye ivyiyumviro vy'abitanye nawe uzomwekanye ngaruke kuri ujya mudamu ambasadrise muri byinshi yavuze ibyo ni kimwe kiba cyavuze ko yahereye kuvuga la Bible ni ukuri mwogerageza iyo tujye tuvuga ibintu by'igihugu ivy'Imana tukabishyira ahantu hamwe kuko nivyo bizana revizani rero ubwa mbere hari ibintu nibaza ati inkuru nziza navyo yokora pasiteri na Bibiliya
iyo turiko tuvuga ivy'igihugu ivy'imana tubanze twishyire ahantu handi ko nawe nyene nimba kuko yemeye imana asenga icyo gihe yari muri ry'amanzi hari ibintu bari kwemera ko biba yanditse gato mba nogeza ngaho murakoze yego merci beaucoup zirigire nakurungikiye ko hose kandi kuva kera uzinze ntari kurisho hanyuma imbere y'uko ngo nimba bishura nagira ngo babwire ikintu kimwe remi ntiwibaze yuko muri FPR bose burya bari bashaka amahoro ivyo nabivuze space igitanguranira siho wari uri nico kimwe no muri ANC ntiwibaze yuko muri ANC igihe Mandela atsinda ntiwibaze ngo bose bari bifuza amahoro muri ANC hariho abantu nka Julius Marema bifuza gusunikira abazungu mu mazi babasubize bapfuye ariko bagize imana ko hatsinze ushaka amahoro Mandela navuze ntibujya mu magroupe agwana hamarimo imigwi itatu iri plus extreme abari umugwi umwe uvuga uti twarababaye reka nitwagifata uyu mubabaro ntagire undi muntu muri iki gihugu azosubira kuwujamo bose bakire abana bazorerwe neza bigende neza hari abandi bavuga bati twarababaye nitwagifata tuzongera tumwe dutambe igihugu tukivide imifuko tuyuzuze twiruhure hari abandi bavuga bati twarababaye reka tubabaza abo bantu bose twababara bo batwenga ko dufite inzigo kuko twababarwa so twebwe twagize malchance mu Burundi ko abadede bari bafise muri bo abantu bashaka kuba cyangwa ni ba Simon Nyandwi ni ba Gervais Rushikiri urabona ko atani jambo baronse Simon Nyandwi we baranamwisha urumva mu Rwanda bagize chance ko utaka kubaka ari we Kagame yagifashe iyo gifata abandi kuko urabona ko nabonye muri FPR bakibitanye cyane burya imbere ko bifata hariho groupe bashaka gushika bivanja bakarigita umuntu wese yabiciye hanyuma nyine bakabandanya muri ivyo bintu byo gusesa amaraso hari abandi bashaka gushika bafata amatera y'abantu imiduga y'abantu donc ibibe byose igihugu kibe gwabo hama hariho uvuga ati bon kanubake urumva wowe ni chance ni gihamana twebwe rero dusenga yuko uzoza kubitaba abadede nyene bakitane kuko ntibazogitanga amahoro ivyo turabizi niko bameze niko baretswe azoze ari niyo kategori y'abamandera iyo kuvuga ati reka nze nubake so ntuze wihende wibaza ngo hariho umugwi ugwana wose hamwe wifuza kwica kandi wose hamwe wifuza kuba haba harimo ibisambo haba harimo abanyenzigo haba harimo n'abana beza ni ugusenga rero abo bana beza batsinde nuko sinzi ngabo je niko ndabibona Remi yarabajije ati mbega muri 2023 ati ko abanyagihugu baciye bagumuka bakatemwa abantu ati imipanga bari bayikuye jewe n'ukuri nokubwira yuko ibyo by'imipanga tavyo nokwishura kuko ntabyo nari nari i Bujumbura hanyuma mbere nokwibutsa yuko imbere yaho burya mbere navuze ko urwaruka uko urutumye bo baba bakiri abana mu mutwe niko baca bakurikira jewe hari amavuga ngo narashe kw'ijari jewe nari umupolisi nari mfite inkuru z'igihugu hanyuma nabonye urwaruka rwo muri Fona biyadukiza barafata amabuye bakaza baratera ku mazu y'abantu bamenagura jewe niho narindi hanyuma hari abihenze baratera amabuye agwa ku muduga w'iwanje agwa no ku nzu jewe ndasohoka naciye mpamagara ababanyi bose tubana atanumwe avuyemwo udubibaze bo barabizi twarabana hanyuma ndababwira nti ibi bintu biriko biraba niba ntidushobora kwemera yuko abantu urwaruka rutari gutera amabuye muri iri joro rumenagura imiduga rumenagura amazu y'abantu jewe ndababwira nti kugira ndabakange ese ngo ntimukanguke duhagaranye ndarasa isasu zitatu hejuru baciye biruka bagenda ntibyasubiriye rero
urabona ubwo rwaruka rwari rwacu yasubiye kugenda byakasiye kuri ubwo rwaruka rwari rwatumye yego ubu ni bon narwo ndagira ni ubwo rwaruka rwari rwatumye n'abandi rwaba urwaruka rwabo rwo muri iponi rwaba urwaruka ba jedebu bumva bose batuma n'imigambi yabo nicyo gituma rero burya urwaruka gitetse ikintu cyo gucunga nayo ubundi ku byerekeye ndagaye urazi yuko bamanye igihe nimba ari muri house batakira cyangwa batari kamuha hakamara amasaha n'amasaha yikurira rero ibyo numva bavuga mu banyage bavuga ati mukombone kumbe yo maprobleme ona hali abaguverineri rero bamushyantebe bamushyantebe n'abaguverineri bari bafite unande bari bashyizeho n'umugambwe kubidebu kuri wari wakiriye muri icyo gihe abanyagihugu ari kumwe n'abatware babo novuga nti n'ibyabaye bategetswe n'abatware kuko umunyagihugu ntiyazi kugira ngo akurikire ntawe ikimutumye ni nka kujya ko muri 2022 abasoda n'ibiyadukiza baratumwa abasoda bagiye baratumwe rero mu ikintu cyose gikorwa hariho ukirongoye yego byabaye ni ukuri birababaje nicyo gituma mvuga nti base kuri nicyo gituma mvuga nti yari yabivuze ati burya ibintu birya ntuze bijya rwaruka rwa teredesiho ni politiki ese iki kintu cyagiye wigaho none bijya bijya rwaruka biriya amategeko cyangwa umuganga basanga ayo mategeko uramba ikintu cyose rero nitwa n'abanyepolitike ndetse rero byabaye kuri ntagaye abantu bakiricwa rero abanyepolitike babigira imbere barabitegeka ibyo ntawo bigera nuko rero bituma no mu minsi zose mu bizokurikira ni ukuraba rero ingendo twigisha urwaruka rwacu ingendo rwigenza nayo ubundi bikaguma gutya kandi hihindutse ibara rizokwama ariko yagwa mu burundi nicyo gituma y'ibyo bintu dukwiye kwiga abakiri bato barabe ibyabaye ntibize bisubire muri ubwo bundi umugabo wo guhindura urwaruka rero ndabona yuko atari ibintu bizoba umugabo bivana nk'uko bari babivuga abandi bivana n'umutwarage n'intumbero azazanye namwe bavuga mu rwanda ntituruvuge u rwanda n'akarorero rwaraje ruvuye mu bintu bikomeye ariko bagize ibintu barumvikana barashika ku cyo bashyitseko mu mahoro araboneka none mu burundi niho kintu kinanira ni amahoro yego ndabona hari abantu benshi bariko barasaba ijambo munyemereye ubwo turi nini sinzi ko mwonyemerera mwese tugaheza iminota ariko abaza gufata ijambo bose baje gutagagura nimwanyemerera mereye abafise amajambo na co-host na notre invité mungibire urukumu ruvuga muti yes hanyuma tubandanye ahubwo mutama yavyemeye niyo kese ya mbere kibaho ntakejewe nta ngorane Bud tubandanye hariho itara Burundi hariho uwitwa umugenzi wanje guto kuri Facebook yasavye ijambo ariko siniko ndamubona bon ijambo reka turihe Pacifique ijambo ni kwaje muranyuba turabumva neza sinovuga ngo nje kubaza ikibazo nta kibazo nje kubaza ubwa mbere no kurwara umutima wese hanyuma no gushimira abatunganije kino kiganiro gushimira kandi na mutama Petero Claude Mbonimpa yitavye kino kiganiro ikiganiro nagifatiye ngira ku mpera byavuzwe imbere ntabwo nzumvise ariko mu kiganiro nk'iki cya mutama Mbonimpa ku bwanje numvise ntushobora kugenda ntavuze ntamushimiye ibyo bakora kandi ntafasha akanya ko gutanga intahe yuko namubonye twebwe mu mashyirahamwe yigenga mu badukurira twese adutera intege mbese twaramufatiye ko igikorwa ciwe ni ntangere
ku buryo igihe cyose habonetse akanya kerekeye Mutama Mbonimpa n'amashimika ni igihe cyose tuza ako karyo no kumushimira tukabimubwira akabyumva ko tuzi icyo yamaze. Jewe Mutama Mbonimpa ubwa mbere namubona kuri televiziyo nk'abandi kuko arasumba rwose, hanyuma ibyo akora nkumva uburyo bitangajemwo, nza kumumenya rwose ngiye kurongora urunani rw'amashyirahamwe yigenga Force mu 2009. Aprodehash ntijyari isanzwe ari ishyirahamwe riri mu mashyirahamwe agize Force, ariko nobwira ko ari rimwe mu mashyirahamwe twafatanije rwose ibikorwa byose ku buryo ngira n'abasigaye batashobora kumenya ko Aprodehash itarimwo muri Force, yabifatanye natwe mu bikorwa byose twakora. Kubera ko hariho inyandiko nabonye muri ino ndwi, ndabona umuntu akoze nka trade amatwite ari make yandika kuri Mbonimpa, ni uyu muntu yanditse nka munsi yanditse by'ukuri ku muntu atazi. Jewe igihe nza kurongora Force ko abambwiye ibintu bisa n'ibyanditse muri zijya twite nyene kujya nabisomye nabibonye n'indasingira, hariho n'abandi bazisomye. Hariho abambwiye bati ibyo byose muri societe civile uze witondera umuntu yitwa Petero Karaveri Mbonimpa, burya ni umuntu w'umunyamacakubiri, bati ni umuntu ya Prodehash yiwe yayishinze kugira avanire abantu gusa, cyane cyane abasaya bavuga abasaya no kuba bavuga abagwanyi ba CNDD-FDD baragwana, hanyuma arondera ingene abuhoza abo bantu baba bakoze ibyaha bikomeye hamwe n'abisha abantu 93. hariho ababimbwiye gutyo, sindabivuge ngaha gusa, si ubwa mbere ndabivuze, ndazi ko na Mutama Mbonimpa amaze kubyumva ndiko ndabivuga. Hanyuma nko nkoze ntabwo jewe nigera ngendera ku bintu umuntu abwiye gutyo, nshima ibintu kubyibonera, umuntu nkamumenya ukagendana. Umuntu namubonye Mbonimpa nta n'uwundi nzi, no muri twebwe muri societe civile nta n'uwundi nzi ntushobora kumugereranya mu bo twajyanye muri urwo rugendo muri societe civile, nta wundi nzi ameze nka Mbonimpa. Hereye ngitowe jewe mu kwezi kwa gatatu muri 2009, mu kwezi kwa kane haciye hicwa cegera c'umukuru wa Oricom Ernest Manirumba. Niwo mwanya wa mbere naronse Mbonimpa dukorana twegeranye, kuko niwe yanyarukije kurondera rwose amakuru ajanye n'abantu bari bagiye kwica Ernest Manirumba, akadufasha kumenya ibyabaye by'ukuri ibyo ari byo. Niwe wa mbere yatubwiye bafashe Manirumba iyo bamukishije, niwe wa mbere yabiduhaye ibyo bintu. Jewe ku ruhande rwanje nibuka ko nasunika bagenzi banje kugira ngo urupfu rwa Manirumba ntirumere nk'izindi mpfu nyinshi, aho usanga iyo umuntu apfuye abantu baca bagira bati, bakavuga ubwa mbere ko bababaye, leta ikavuga ko ishyizeho komisiyo, ibintu bikaca bihera gutyo, mu nyuma ugasigara uvuga uti mbega ko hari harakozwe komisiyo ikora amatohoza byahereye. Urugamba rw'iwanje rwari urwo ko kwa Manirumva bitamera uko byari bimenyerewe bigenda. Cangira Imana rero kuba nari kumwe n'umuntu nka Mbonimpa, we yaca asunika rwose akadufasha kumenya kuri ibintu ko ariko niho namuboneye. Hanyuma imbere y'uko jewe nza kurongora Force yari yamaze gukora bijya by'ubwicanyi bwabereye Muyinga, niho je nari namutangariye rwose bakurikira neza, ntarinjira muri Force, ntarinjira muri uwo mugwi w'abandi bo muri societe civile kugira bamenyerewe, namubona kuri televiziyo ndamukurikira numva ingene bitangaje bidavuga. Hanyuma yo ndamwibonera muri icyo gihe cya Manirumva hacabandanya ibindi bihe bitangaje byose nagenda mubonamo. Mutama Mbonimpa uretse nabonye umuntu yandika bijya bintu yasizemo ibintu by'amafaranga ngo
ko bwa mbere wumva ngo yari umunyamacakubiri hanyuma arafatwa aracungwa ngo hanyuma bashinga prodehashi ngo abona birimwo amahera ngo abona kuvugira abantu bose kubera ko bimuha amahera. Ni ukuri iyo umuntu ari mu bikorwa bene ibi dukora, abavuga gutyo bene ibyo birashoboka ko hari abantu bashobora kuba gukora bene ibi bikorwa baravye amafinansima. Hari abantu bashinga amashyirahamwe bagira bati kumbure tuzoronka abaduterera. Rero iyo tubirimwo urashobora kubona ukora nk'umunyabiro arura amasaha yiwe hanyuma agataha akazorindira ko ahembwa akazorindira mishibo mushiramwo bene nabo tuba tubafise n'ibyo bariho. Hariho abandi bakora ibintu ukamengo ndabivuge gutya, ukamengo ikintu gifatanye nabo ukabona ikibabagwe bafise ukabona impuhwe bafise. Mbonima yari uwo mugwi gira kabiri. Mbonima yumvise umuntu arenganijwe ntasubira kwibuka wenyene ngo yiyibuke wenyene, ntasubira no kubona ingaruka bishobora kumugirako, ahaguruka uko nyene atahakuzi akiruka agakora idashobora byose bimuhitana bitamuhitana abifata uguri. Ubu n'umuntu niboneye jewe uko Mbonima n'umuntu niboneye iyo abonye umuntu ariko ararenganywa ingene akorora amosozi. Nta muntu yoshobora gukorora amosozi kubera yumvise akarenganyo ngo ni kubera ngo ari ibintu bizomuhemba, ntibishoboka ibyo. Ugira ati n'akazi nyene. Mbonima nahise isaha y'ivyo bintu, umuhamagaye saa 8 y'ijoro yokwitavye, umuhamagaye ryari yokwitavye. Nta masaha yari afise y'ivyo bintu. Ibababwe kirengeje kuje twabaza n'abana biwe tibone mwe mwakuze mubona tukene kandi n'ibintu harimo kubera ari muri societe civile yanyane tuko tubona uvuga y'umuntu akarira tukibona ingene akorora musozi mwakuze mubona ndeze gutyo. Abana baratubwira bati ibyo si bishasha. Mutamba wacu yamye ari umuntu yabonye umuntu aguwe yabonye umuntu ababaye kwamubona kura ya musozi ati ikintu gishasha bari tubwira gutya abana biwe. Ego Pacifique ikindi umusizi ko mu nyumva mwafiko inyumva ndabahe mwiriwe ni Gilbert muri ko muravugana nagomba kubabaza. Mwiriwe ndiko ndabumva. Mwari muvuze muti hari umuntu yaheruka kwandika ibintu kuri Mutama Claver Mbonima. Akabazo kari kahari tunatohoza musanzwe mukoreye mubonye inyandiko mwene izo n'umuntu usanzwe ari muri societe civile, n'umuntu yoba atumwe n'ubutegetsi kugira mu cyafuze, n'umuntu yoba afise intumbero iyihe ku bwanyu nimba mubona ibyo yandika ko musanzwe umunsi wo Mutama uko ari bifise intumbero iyihe? Nobesha mvuze ngo ndamuzi ngo ndazi igitsina yabyaretse nukuri nobangira mbesha, ariko hari ikintu ndiko ndabona gitara gikomera muri no misi no maspace turongeza ubona gitara kiza ningene ubu ibintu bitera bitandukanya abantu, bitera bishira ubwoko bunaka naka ubwoko bunda hanaka, bitera bihabwa ingufu kurusha uko byahora mu misi hezi. Bigatera bizana ko abantu badasangiye ubwoko bakorana ku bibazo umengo ico nico ikintu ciza. Ico ndiko ndakibona kandi kiro kirambira ubwoba ahantu turiko turaja si heza. Ndazi imvugo ziriko ziragwira muri iyi misi, umwe wese bakarondera ingene ubundi bwoko kanaka yocafura gashigwa ko ibintu biteye ubwoba. Nkagira ni abantu tudashirikiye ibene iyo ngendo ntitugira isoni zo kuvuga neza tuzi ku muntu, ntitwemere ko umuntu acafura tubona tumuzi mu gihe twebwe natwe tuba tumuzi ibyo twakora. Nicyo cya mbere kantumye nshima gutanga iyi ntahe yo kuri Mutama Mbonima. Mutama Mbonima ndibaza ko mwabivuze mu biganiro imbere, sinzi ko ari igihe cy'intwaro na kimwe kitamugiriye nabi, sinzi ko kiriho. Ravye ibintu yahuye navyo birarengeje vya 1993 bivuzwe. Ubwa mbere bwo kuba yarabaye umushoferi wa perezida Ndadaye yamubaye umushoferi wataraba perezida akabari mu miyamamazo ntabwo ibyo ari kosa. Ubu umufurode w'ibyo si bikosa. Kuba umuntu mu gihe cyiwe yaragize ibyiyumviro bya politike kanaka kubwanjye icyo si kosa. Kuba yaragize atsinda rya kwanga demokarasi ndagwanira akarenganyo mbona ko bwanjye numva bijyanye nuko nyine ndamubona ibihe byose mbona kubonye akarenganyo barakirwanya abashoboye.
je numva ku bwanje bisanzwe numva biri mu murongo w'ivyiyumviro vyiwe n'urugamba rwose afise. Abantu baja mu munyororo tubona bagera bakavuga bati jewe ibintu mboneye hano sinzosubira kuvyemera ko bibandanye n'abantu bake sinzi ko abandi dufise babikoze kwa Mbonimpa nayo ibonye imishinga amateka Fabien Bakigadimwe kandi kabazo nagomba kubabaza bamushobora kubishira mu matwi haraciye nk'ihenze menga umwaka umwe cyangwa ibiri baranditse muciye ku rubuga Facebook mucingira intahembo n'impamvu ko muhozi ku buzima bwiwe nyene yabaye ingene yakoranye namwe muri societe civile mbere muranavuga mu vyo yashikirije yarigeze gufungwa arafatwa kibuga cy'indege cya Bujumbura icyo gihe ubutumwa mwanditse icyo gihe mwaravuga yuko byaraboneka ko muba musa n'ubuzi umuntu yaba yaramufatishije icyo gihe kandi yaba yari mu kuranga muri societe civile mbega iyo ntahe mwanditse icyo gihe murashobora kuyisangiza abandi n'uyo murashobora kumuvuga uno munsi nimba atakigeze icyatumye ofete natanze ntahivuga ibyo nabonye ko byakurikiranye ntabwo nemeje ngo niwe yamufatishije uwo muntu gusa nerekanye ibibazo bitangaje nabonye kuri uwo muntu kandi n'ubu nza kuguma kujya cyatumye ntavuga iryo zina icyo gihe n'ubu ntajya nza kuvuga icyo navuze ni uko uwo munsi Mutama Mbonimpa afatwa hari umuntu yampamagaye isaha indwi z'umurango uyu muntu turicarana ahantu arambwira ati twe turafise amakuru ateye ubwoba oya icyo ko ateye ubwoba icyo gihe kimbyaho ku murango yambwiye ati Mutama Mbonimpa twiyumviye ingene yohunga kubera ko hariho imigambi yo kumufata hariho amashyirahamwe rimwe na rimwe ashobora gufasha abandi hagati y'akazi na muntu babangamiye arambwira ati ntabwo twavuganye ni muko yabimbwira numvise bihuye neza nta bindi birebire nabagije numvise uwo muntu ari wabimbwiye nagira nti ibyo byose nta ngorane iriho ko bamaze kubivugana Mbonimpa nawe narondeye jewe icyo gihe numvise ko ibintu bimeze neza nta bindi birebire n'ibigo ndabaza ko twari dukoze twari abantu twizigiranira cyane ku buryo umwe avuganye n'uwundi information waba uyifise hanyuma ukagira uti ibyo bintu nibikorwe neza nta kindi tugeze ku mugoroba saha 3 z'ijoro niho namanutse hajya muri ville hariho restaurant yari hajya imbere ya centre culturel français uyu muntu turahura duhuye ambwira ati je ndafise ubwoba kuko Mbonimpa araza gufata navyo bivuye abo bantu bamenye gute ko ahava agenda ngo yango ndafise ubwoba ndabona ko ashobora kuza gufatwa none dupashiki ndabona nti ubona noza twagenda tujanye twese turi benshi ico gihe je muhira nari mfise n'abapolisi bandariri ndagira nti bajya polisi bose tuzanane tumuherekeze turakomeza kugenda cyabambwira ngo ntibikenewe kuza ngo ndibaza ko tuza kubishobora tangorane yahigiye gutobone ubwa mbere ambwiye ati biteye ubwoba mu nyuma numva ariko arandashira abwira ati ntaco turaza kumenya uko tubikora nta ngorane iza kuba ntibikenewe kubiguraje mbere uwo muntu jewe waciye yambwiye isaha 8 z'ijoro uwo munsi nari nzi ko atakibazo nza numva ngo baramufashe iyo ntaye nayitanze gutyo andi makuru twumvise y'icyo gihe abagize bati ingene yagiye akavugana nawe ku kibuga cy'indege uyu muntu ingene byagenze harigiye haraba ibintu ubona bitangaje muri uwo mwanya iyo ntayo nayitanze gutyo ku buryo nabonamo ko hariho ibintu biteye amakenga ntabwo kuzakurikirana rero utuma cyanditse icyo gihe n'ubu niko dashyitse nta kindi nza kurenzaho nta zina ry'uwo muntu uza gutanga nza kubidabigumiza nk'uko nabibonye icyo gihe ariko ibiteye amakenga byo ku bwanze byari birimo muri uwo mwanya rero cyane cyane ko nagombye gucimika murantungangira kwishyura Mbonimpa niyafata icyaha kugira tubwire iyo ntahe y'uwo munsi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ariko mubandanye aho mwari mugeze jewe cyane cyane mwumva aho nari naje shaka gucimika ni ubushinga ntahe bwa Mbonimpa ngomba kubandanya nshimangira ni ubutware namubonye ko muri iyo myaka yose tumaranye
ni ibintu bitanakunze kuboneka ku bantu b'imyaka myinshi. Hari igihe birinda kuboneka mu bakiri bato, mbwa iyo abantu batanguye gukura ukabona baca bahisha, ariko we uko akura ahubwo niko ijwi ryagiye sinzi ko muriko muratwumva. Exo yagiye Jiribe mura ijambo Mutama barishura ntanda bagaruka. Yego reka duhe bimwe kibure kwashora kimwanya. Yavuga sinzi ko cyangwa parabe mbone nko muriko muratwumva, sinzi ikibazo cyari muri connection, sinzi ko abakiri. Okay. Bitavuye ijambo libera hariho akanambere katubwira kamara umunota umwe. Tuje twumviriza mbonimpa. Libera Mbega munanyumva jewe bweze uriko uranyumva? Good. Ingirira libera vuge umwanya. None muratwumva? Turabumva. Jiribe uranyumva? Ndabumva neza. Ari nubwo arakumva wewe utamwumva. Okay. Gazo rero cyane. Kigenda kumva Jiribe. Bon, bashobora gufata ijambo ya minota 30 kiri ihere. Ayiguhaye imbere yawe. Ça, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Sugazi minota 3. Icyambere novuga nuko narafatiriwe, nashoboye gukurikira ibiganiro biheruka murantunga. Icya kabiri ni ugushimangira ku byo Pacifique aje kuvuga. Umutama Mbonimpa hari ibyo duhuriye ko kandi twarakoranye bitari bikeyi ku byerekeye igihugu. Yarabaye docteur honoris causa de mon université libre de Bruxelles, nk'uko Bob Rugurika yaraye docteur honoris causa wa université de Namur, n'amagi barangitse université catholique de Louvain. Ariko tizi nagomba gushimikira ko icyo nagomba kuvuga ni icambere amakungu ntiyananiwe. Mutama Mbonimpa yavuze ko amakungu yananiwe, amakungu yananiwe na gatoya. Ni twebwe Abarundi twasa n'abananiwe uko bakunga gushura ifashije. Icyo ni icambere. Icya kabiri, ibiganiro ntibyanse. Muribuka yuko imbere yuko perezida wa Tanzania Mkapa apfa, yaragerageje gufata mu biganiro bihuza leta y'u Burundi ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ariko icyabuze ni ikihe? Icyabuze ni uko akarere ntikashoboye gushyigikira perezida Mkapa we nyine yabyivugiye. Icyabuze ni uko Abarundi bonyene bifuza Uburundi bw'iteka n'itekane byabananiye kuja hamwe. Ubona kwibutsa yuko ivyo bita opposition kiriya gihe harimwo amato ya Gitega canke Bujumbura, ntiriwe nije amadetaye ari murazi neza ko ari abatahutse